Bayo igice ca 4 ku murongo wa 2 niho duhera. Fiston aradusomera ijambo ushaka kwigisha muri iyi ndwi tukizingurura aho hantu riravuga ngo ingabire yonyene ntihagije. Ingabire yonyene ntihagije. Iri jambo niryo nzobandanya kwigisha muri iyi ndwi yose tugiye gutangura amasengesho. Ni ijambo numva riri mu mutima wanje kandi nibaza ko rizofasha ubuzima bw'abantu benshi, rizohindura ubuzima bwawe, ritazogusiga uko wari umeze, rifise ico rizohindura mu mibereho yawe, mu rugendo rwawe n'Imana. Hari ikintu kizoza ciyongera mu rugendo rwawe rw'agakiza. Rero ni cigwa kirekire gifise iyo minsi. Uno munsi ndavuga ku bintu bike cane, ariko kandi ndagomba kuvuga ku bijanye n'ingabire, kuko nemera kandi nizera yuko ata muntu numwe adafise ingabire hano hantu. Nta muntu numwe yavutse adafise ingabire, adafise ikintu kiri mu buzima bwiwe gitandukanya canke ciza kigira ubwiza bwawe, kandi Imana yageneye yuko umugisha wawe uzoca muri ivyo yagushizemwo. Rero tuzokwiga mu buryo bwagutse ku bijanye n'izi ngabire zacu, ariko kandi ikintu ngomba gushimikirako cane ni ikihe kintu kigutuma naho wahawe ubutunzi n'Imana, nibihe bintu bishobora kugutuma mu vy'Imana yaguhaye udashika ku vyo yaguhamagariye, utaba umuntu aroraniwe, canke utaba umuntu ari muri success, canke utaba umuntu abayeho uko yarakwiye kubaho dufatiye ku vy'Imana yashize mu buzima bwawe, mu vy'Imana yagutungishijemwo. Nibihe bintu bishobora kukubuza, nibihe bintu bizotuma ingabire yawe itagushikana kweho yategezwa kugushikanira, kuko ingabire ni kimwe mu bikomeye, ariko yonyene ntihagije. Haleluya. Exode chapitre 4 verset 2. Uhoraho aramubaza ati ico ufise mu kuboko ni iki? Aramwishura ati ni inkoni. Aramubarira ati iterere hasi. Arayiterera hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. 10. Mose abarira Uhoraho ati mwami, mbega ko nari imvuzi bikaba bitantanguye ko ejo canke hirya ejo canke ubu aho tuvuganiye jewe umusavyi wawe ko ntabangutse mu mvugo canke mu rurimi? Uhoraho aramwishura ati ninde yaremye akanwa k'umuntu? Canke ninde atera uburagi canke ubupfamatwi canke aha umuntu kubona canke amuhumisha? Si jewe Uhoraho? Nuko none genda, nanje nzobana n'akanwa kawe nkwigishe ivyo ukwiye kuvuga. Aramwishura ati mwami, ndakwinginze raba uwundi wese utuma. Mose atuma uburake bw'Uhoraho buziriringa. Uhoraho aramubwira ati mbega Aroni mukuru wawe umulewi si hari, kandi nzi ko ari imvuzi. Nuko rero agiye kuza kugusanganira, niyakubona azonezerwa mu mutima. Nawe uzohora umubarira, ushira amajambo mu kanwa kiwe, nanje nzobana n'akanwa kiwe mbigishe ivyo mukora. Kandi azokubera umusiguzi wo gusigurira abantu, akubera akanwa, nawe uzomubera nk'Imana. Kandi uze witwaza iyo nkoni, niyo uzokoresha bya bimenyetso. Amen. Iyi nkuru nayiciye mu magufi, nk'uko inkuru nyinshi nza kuvuga ntaza kuzitebako, ariko kandi iyi nkuru iratwereka ikintu gikomeye mu buzima bwa Mose. Mose ni umwe mu bantu nibaza yari afise ukwikengera gukomeye, nubwo Imana yari ifise ko umugambi ukomeye, ariko Mose aratwigisha ikintu kiba kenshi mu buzima bw'abantu, kuko abantu usanga tubayeho mu buzima dufise ibintu byinshi byagiye biducinyiza, ku buryo ata bintu byinshi byagiye bitwereka ubwiza buri muri twebwe. Iyo mvuze ubwiza buri muri twebwe, nshaka kuvuga ingabire Imana yashize mu buzima bwacu, nico kigira ubwiza bwawe. Kuko iyo ubonye umuntu ariko arakorera mu ngabire yiwe, wumva umukunze, naho yoba afise ibintu kumbura utokunda, ariko kandi iyo ubonye umuntu ariko akorera mu ngabire yiwe, wumva umukunze, kuko ingabire y'umuntu nibwo bwiza bwiwe. Rero Mose Imana imaze kumuhamagara ikagomba kumukoresha ibintu bikomeye,
turabona Mose ari umuntu yari afise ukwikengera ku buryo nubwo Imana yamwiyeretse ikagira gute, Mose ni umwe mu bantu bagoye Imana, kandi ndizera yuko abandi bantu bicaye ngaha muri iri shengero baba baragoye Imana inyuma y'iki cigwa mugiye korohera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mose yagoye Imana kuko ico kintu cyo kwikengera caramukurikiranye ku buryo nubwo ibimenyetso bimwe Imana yari imaze gukora mu buzima bwiwe bitari bihagije kugira ngo Mose yumve yuko yokwitaba umuhamagaro. Ngira ndakubwire ngo igihe cyose Imana ikweretse canke igushize muri responsabilité, birashoboka yuko hari igihe Imana ikwereka canke ikakuzeza ikintu ariko wowe ukaba utiyemera kuko utibaza ko ico kintu wagishoboye. Ngira ndakubwire yuko Imana itihenda, ariko kenshi nitwe dushobora kwihenda kuko tutigeze turonka ibintu biduha agaciro ngo bitubwire ubwiza dufise mu buzima bwacu. Mose yatanguye guharira n'Imana, ariko kandi hari ibintu bibiri nshaka ko tubona hano hantu. Mose kimwe mu bintu vya mbere Imana yabanje kumwereka kuri uyu murongo wa 4, yaravuze ngo Mana, jewe sinshobora, sinzi kuvuga. Kuko Mose yarumva yuko kurongora abantu birasaba kapasite cyangwa ubushobozi bwo kuvuga no kuba convaincre. Mose yari umuntu yizi ko adashobora kuvuga cyangwa ko atazi kuvuga, ariko kandi tubona Imana imubwira ngo uravyumva, mbega abazi kuvuga hoho sije ndabaha kuvuga. Haleluya. Sijewe ntuma abantu babibiragi nkatuma abandi bavuga. Ariko kandi muri iyi mirongo twasomye ntarinze kuyigarukako, turabona yuko Mose yabandanye kugwana n'Imana ngo kugeza naho Imana ibabara, ngo habuze gato imurandure, kuko Mose byari bimunaniye kwizera ibikomeye Imana iriko iramuhamagarira, kuko afise ukwizera gukomeye kubijanye n'intege nke ziwe. Hari igihe bitugora kwinjira mu vy'Imana iduhamagarira kuko turi convaincu yuko tudashoboye. Ariko kandi Imana yashishikaye kwensista, irabwira Mose ati hari ibintu bibiri, kandi ibyo bintu bibiri nshaka kubibereka nk'ingabire canke nka talent. Imana yazanye ibintu bibiri mu buzima bwa Mose. Yamubajije ico afise, Mose yari afise inkoni, Imana imubwira ngo terera iyo nkoni hasi. Imana yereka Mose ati no mu kintu gisanzwe iyo naguhamagaye nshobora kukigira igikoresho. Imana ifata inkoni iyigira iyo kuzokoreshwa ibitangaza, ati iyi nkoni ni izohora ituma ukora ibitangaza. Imana ikoresha equipment. Ushobora kuba udafise ingabire wibona ko muri wewe, ariko muri Bibiliya haruzuye abantu benshi bari bafise ibikoresho Imana yabahaye. Imana irashobora gukoresha ibikoresho ufise nk'uko ishobora gukoresha ibiguvyo ufise mu ngabire zawe zo mu mutima canke mu mibereho yawe. Ariko turabona ko mu buzima bwa Mose Imana ntivyayibujije no gukoresha inkoni. Ikigira kabiri, naho Mose yivuga ko atazi kuvuga, Imana yamuzaniye Aroni, aramubwira ati ehe nguhaye Aroni, nzohora nshira amajambo mu kanwa kawe, hama Aroni nawe naje kuyasigura, aje kuyavuga, kuko we washobora kuvuga, kuko Mose yari yamunaniye. Ariko abagiye musoma Bibiliya murabona yuko si kenshi Aroni yagiye avugira Mose, ariko harageze igihe Mose nawe ukwizera kwiwe kuraduga, atangura kwivugira adakoresheje Aroni, kuko Imana yamumuhariye nka bekiye y'akanya gato, le temps yuko Mose adevelopa confidence mu buzima bwiwe kugira ngo yizere ko Imana ishobora kumukoresha. Ndashimira Imana kuko rimwe na rimwe iranatwihanganira niyo dutevye gutahura ibintu, ikadutiza amabekiye, ikadutiza ba Aroni bakaduherekeza, ariko kandi hakagera igihe kwa kwizera gukura mu buzima bwawe ukumva ko bishobora hamuka bitambukiramwo. Ariko kandi tubona yuko mu muhamagara Imana yahamagaye Mose, nta muntu umwe Imana isaba gukora ikintu idafise ico yamuhaye, kandi yiteguriye kugukoreshamwo ifatiye kuco yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Usomye mu Baroma 12 ku murongo w'7 haravuga ngo 12 ku murongo wa 6, Baroma 12 murongo wa 6, nuko dufise ingabire zitandukana, nuko dufise ingabire zitandukanye, nkuko ubuntu twahawe butandukana, nkuko ubuntu twahawe butandukanye. Namba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo uko kwizera kwacu kungana. Canke namba twarahawe igikorwa cyo mwishengero, tugishishikare. Canke uwigisha ashishikare kwigisha. Canke uhanura ashishikare guhanura. Uwugira ubuntu abugira atakinubwe, uwuganzagazanya umwete, uwugira imbabazi azigira nezerewe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aha turabona ko kuri uyu murongo
Pawulo atwigishije ikintu gikomeye, dufise ingabire zitandukanye. Subiramo ubwire mugenzi wawe uti ufise ingabire, dufise ingabire zitandukanye. Haleluya. Bano b'Imana, ndagomba kubabwira ngo nta muntu n'umwe avuka adafise ingabire. Izi ngabire Pawulo ariko aravuga mu Baroma, tuzita ingabire za mpwemu. Zimwe ziri muri kategori y'ingabire z'ibitangaza, izo gukiza abagwaye n'izindi. Izindi zikaba muri kategori y'ingabire z'ukwizera. Uravyumva, izirimwo ingabire y'ukwizera, ingabire yo gukoreshwa ibitangaza. Izindi zikaba muri kategori y'ingabire za sagesse, aho harimo parole de connaissance n'ibindi byose. Ariko Bibiliya itubwiye ngo twese dufise ingabire zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe butandukanye. Ariko kenshi ibi bintu birakunda gutera abantu confusion, kuko abantu benshi baca bibaza yuko ingabire z'Imana zigarukira kuri ibi Pawulo yavuze. Ariko Pawulo yarerekanye yuko hariho ingabire duhabwa na mpwemu igihe twavutse ubwa kabiri tugakizwa, zikaza mu buzima bwacu. Izo ni ingabire ziza ku bantu bakijijwe, bakaronka ubushobozi bwa mpwemu yera mu buzima bwabo. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritwereka ko ingabire z'Imana mu buzima bwacu si izi zonyene, ariko hari ingabire nyinshi z'Imana ziba mu buzima bw'abantu, kandi zikabatuma aho bari hose Imana yabahamagariye guserva. Kuko igihe cyose ufise ingabire niyo kugutuma ubera umugisha abandi. Amen. Amina. Haleluya. Zimwe rero tuzita ingabire z'impwemu, izindi tukazita ingabire zisanzwe canke les dons naturels, ingabire z'ubuzima bwa misi yose. Uburorero buke nshaka gutanga, mu buzima bwacu uza gusanga hari abantu bafise urugezo rudasanzwe. Hariho abantu usanga mu buzima bwabo uburyo wavutse Imana yaraguhaye ubwenge kavukire. Ubwenge ni kimwe mu ngabire Imana ishobora guha ubuzima bw'umuntu, ugasanga umuntu afise ugutahura kwihuta cyane. Muhora mwumva abo bantu, uravyumva, turetse na kategori y'abasavant, ariko hariho nabo batari abasavant badafise badafise urugezo runini rwo kwiyumvira, ariko hari abantu basanzwe bafise ubwenge. Ndagomba kubwira ngo burya bwenge ufise mu buzima bwa misi yose, cyane ubuzima muri buzima bw'amashuri, kugira ngo nshireho difference. Hariho abantu uzosanga mu buzima bwabo atakigoro bigeze bagira mu ishuri, warinze uheza atakigoro ugize, kuko ibintu bavuze rimwe wowe uravyakira mu kanya gatoya. Bene abo bantu baba ari abantu Imana yahaye ingabire y'ubwenge, bakaba bafise ugutahura kudasanzwe, bigatuma bidistenga canke hari ikintu kigaragara mu buzima bwabo gitandukanye n'ica abandi. Iyo ni ingabire Imana yaguhaye, kandi ubiravye ubwo bwenge Imana iba yaraguhaye iba yashize ubwiza bwayo mu buzima bwawe ikoresheje urwo rugezo rwawe. Hari abandi bantu usanga mu buzima bwabo bafise izindi ngabire zitandukanye, ugasanga n'umuntu mu buzima bwiwe n'umuntu afise contact iri facile. Hariho abantu bamenyerana n'abantu vuba na vuba, bafise contact iri facile. Uravyumva, abantu boroherwa gufatana n'abandi, muhuye rimwe umenga mumaze imyaka 10 muri abagenzi. Nizo ni ingabire Imana iha abantu, bigatuma bene abo bantu bafatana n'abandi canke babera umugisha abantu benshi, kuko ari abantu bafise uko kwihuta kugira ikimenyane canke kumenyana n'abantu. Kandi n'ivyo navyo ni ibintu bishobora guteza imbere ubuzima bw'umuntu, kuko ari umuntu ata muntu n'umwe atazi, ata muntu n'umwe toshikira. Ukeneye umuntu muri polisi abafiseyo, ukeneye umuntu muri tribunale abafiseyo, ukeneye umuntu muri prison aca hamagara afise n'abaprisonnier bamwitaba. Uravyumva, hariho abantu baba bameze uko onya, kintu cose uravyumva, n'abantu bafise uko kuntu kukoroherwa, kandi bashobora kugira ubugenzi n'abantu benshi n'igitigiri kinini c'abantu. Niyo ni ingabire Imana ishira mu buzima bw'umuntu, kandi waza kubiraba ugasanga irafise ico imaze, kandi irafise n'uwo muntu ico izomumarira, kuko rimwe na rimwe izo contact ntizimupfira kubusa. Kuko amenyana n'abantu benshi gushika naho abazoba ba president, yamenyanye nabo mwe mutarantangwa no kubaha icubahiro, azoza kuba president arabajama kuva kera cane, kuko nyene yifitiye iyo contact iri facile. Siko rero nizo ningabire zibonekera mu migenderanire. Siko hariho n'izindi ngabire usanga ziba mu buzima bw'abantu, ugasanga hari abantu bafise mbere avyite gute, hari abantu bagira ivyiyumviro byinshi.
ushobora kuba ufise amafaranga udafise ico yakoze. Bene uyo muntu mwicaranye muza kuvana guhaye imigambi nk'itanu, kuko afise agira ivyiyumviro vyinshi muri domeni iyo ariyo yose, yokocinga abantu bose, yokocinga umuhomme d'affaires, yokocinga umupastori n'aho atazi n'ivyo akora ivyo ari vyo, nta n'umwe atofasha kuko n'umuntu agira ivyiyumviro vyinshi. Ndiko ndagerageza kuvuga ku bintu bitandukanye n'ibitari muri Bibiliya kugira ngo ndagutahuze yuko nta muntu n'umwe avuka adafise ikintu Imana yamuhaye. Personne. Hari abandi bantu usanga mu buzima bwabo bafise ico no kwita ivyiyumviro bishasha, bafise creativity. Igihe cose uravyumva n'umuntu yihuta kugira ivyiyumviro bishasha, ikintu abantu batarajamwo. Si wa muntu yigana ivyo abandi bakora, ariko wewe wamusanga afise ibindi bishasha ariko aravumbura abantu bataniyumvira, ugasanga bene uyo muntu n'umutunzi yo mwicaranye, wama wumva umenga ari en avance kuri wewe mu yindi myaka 5 ikurikira, ntiyumvira ivyo muri 2018, yiyumvira nk'umuntu wo muri 2028. Abo nabo babaho, kandi nabo iyo ngabire ishobora kubateza imbere, ishobora no kubaha kuba umugisha ku bandi kuko basanzwe bayifise. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abandi bantu usanga mu buzima bwiwe n'umuhinga mu bintu byo gucapa. Muramaze kubabona abo twita abantu uravyumva, nibo birabatunze kuko baracapa, nabahinga mu byo gucapa. Uravyumva, ahanya yo gucapa urengana, kandi ashobora no gucapa umuntu ariko ariruka. Uravyumva, ariko kandi kenshi rimwe na rimwe hari ikintu ntemera muri Afrika, nakuze mbona abana bakunda gucapa abantu babakubita ku ntoki, kuko abantu bavuga ngo ivyo ngo bizogushikana, ivyo hari aho bizokuja, ico cana cikirofa. Kandi uza gusanga kenshi abantu bakunda n'ibintu byo gucapa hari ibindi bibagora byo mu mashuri. Ariko kubera muri Afrika abantu bose tuzi batunze bagatera imbere, bari aba economiste, bari aba juriste, twakuze hari ibintu tudaha agaciro, kuko muri Afrika abantu bizera yuko hariho imyuga imwe imwe ikiza iyindi idakiza, naho mu Kirundi bavuga ngo nta mwuga udakiza. So iyo ubonye umwana wawe umenga afise tendance zo kudevelopa ibindi bintu bidasa n'ibyo wowe ushaka ko aboroka ibiharuro, akamenya mu mutwe geography na histoire, ukabona umenga ivyo ntavyiyumvamwo, ariko umuravye utasha utevye usanga yuguruye radio. Uravyumva, hari abafise abana televiziyo bazuguruye kera. Uravyumva, wamubona umenga no mu bricoleur, ukavuga ati iki cana nticumva, ukagikwega amatwi, ukagihonda intoki, ariko ntudetecte yuko ari ingabire ishobora kuba iri muri we, kandi ukonya ariko arugurura amateleviziyo, ejo niyaja kwishuri azokugurura umutwe wawe. Uravyumva, so ugasanga rero bene ivyo bintu hari igihe tubihora abantu, ariko ndiko ndashaka ngo mwige kudakengera ikintu na kimwe muba muriko murarabona no mu mwana, kuko umuntu ivyo afise muri we abitekera kuva kiri muto. Bwana sifiwe sana. Bibiliya ivuga ngo Dawidi yavuze inanga, amadayimoni akava mu mwami. Juste kuvuza inanga, ivuza agiwe girukana impwemu mbi. Uravyumva, iyo ningabirano yari afise yo gushobora gucuraranga ntanaririmbe, ariko impwemu mbi zigahunga. Nukuvuga ngo ntushobora kumenya umugisha w'umuntu icurimwo. Hari abantu Imana yahaye ubuhinga bwo ku ntoki, n'ivyo tugomba kwiga kubivaloriza. Bwana sifiwe sana. Hariho n'izindi ngabire ziba mu buzima bwacu, uravyumva, zitandukanye. Ni ingabire nita ingabire z'umubiri. Ingabire z'umubiri ni izo ngabire uravyumva usanga umuntu afise, zishobora kuba ziri athletic, ugasanga umwana wawe arazi kuvuduka, arazi kwirukanka, afise izo ntuzenya, izo capacité, afise vitesse, canke afise endurance. Ivyo byose bantu b'Imana ni ibintu bishobora guteza imbere umuntu, bimubamwo, kandi bigize ingabire Imana yamuhaye. Twirirwa tubona abantu batunzwe no kwirukanka, twirirwa tubona abantu batunzwe no gukina tennis, abandi batunzwe no gukina umupira. Izo ni ingabire z'umubiri, uravyumva, ziri athletic, abantu baba basanzwe bafise, zibabamwo, zibishobora kubatuma biteza imbere canke bagashika kure. Bene ivyo bintu ico mpora systeme yacu y'amashuri, kera niko twari tumeze tuciga amashuri tukiri muri primaire, ariko ndagomba guchallenginga abavyeyi bari ngaha. Abavyeyi, Bwana sifiwe sana. Mwige guha agaciro ikintu cyose mubona mu bana banyu,
kandi abana banyu ntimubatware mu kintu kimwe gusa ariko mwige kudiversifya ibintu mubatwaramwo kuko ntimuzi ico Imana yabasigiye amavuta ico arico. Kumbura umwana wawe ni Messi, uravyumva? Kumbure apana Ronaldo, navuze Messi, uravyumva? Kumbure umwana wawe uravyumva ni Usain Bolt, kumbura umwana wawe agize gute. Urabizi abantu ibihugu byo hanze ico kintu baragitahuye ku buryo uzosanga abantu bafise capacité zikomeye ingabirano ari iz'imimenyerezo canke n'ibindi. Uzoza gusanga nko muri Etats-Unis, uravyumva sinzi ko no muri Canada ariko biri nabonye abakanadiye ngaha muri vacances. Uza gusanga umwana ashobora kwiga université gratuitement, abavyeyi batanayimurihiye kubera juste azi gukina basket canke azi gukina baseball. Ugasanga kuva muri primaire yagiye ari mu ma club, ugasanga université y'ibihumbi 100 mu mwaka canke ibihumbi 150 arayirihiwe juste ishuri riramwakiriye kubera afise ubwo bukerebutse. Akarihigwa Minerval, abavyeyi bagakira Minerval atari uko ari kimeneke. Barazi gufata babandi bafise umutwe, bafise ubwenge bwo mu mutwe, ariko barazi no gufata n'abafise amakapasite ari athletique bakabarihira amashuri kuko baba bazi yuko ishuri ryabo rizogira visibilité biciye ku ngabire y'uwo muntu kandi ritware n'amakompetition. Bana sifuwe sana. Ugasanga rero systeme yabo y'ishuri iraherekeza abana ikadevelopa ivy'umutwe ikanadevelopa ivy'umubiri, nkuko hashobora kuba hariho n'abafise ubundi buhinga ari ivy'amajeu ari ibindi bintu byose bakiga kuba large mu gukonsidera ikintu c'umwana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko umwana wawe ntazotera imbere kubera wewe ushaka ko yiga ibiharuro. Azotezwa imbere n'ico Imana yamuteretsemo kandi yageneye ko ico kizomuteza imbere. Rero biri beta kumwankuhaja kandi kugishigikira kandi wiga kukidevelopa ukiga kukiraba. Abana banyu bakwiye kwiga kuva kuri bijya bidese anime kuko mubashira dese anime nkuko umenga abantu bahaye ikintu umwana ntangoro ukamwakiriza ibintu aho ugasanga ntari active, aho ugasanga wicaranye mu atlete muhira, wicaranye umugymnaste akomeye muhira, wicaranye umwana adasanzwe muhira kuko hari ibindi wamwimye byari bigomba kwidevelopa kandi naho bimwima Imana arabimushizemwo kandi bitumbere kumuteza imbere. Hariho n'iyindi ngabirano ngomba kuvuga yindi nayo nishobora kuba iri conteste ariko nayo neyo nakuze numva bavuga yuko indege ziha akazi abakobwa beza, sivyo? Ubonye aba hôtesse de l'air gacubona n'abakobwa nyene nyene ukuntu bameze n'ingene bateye nkuko kwanje. Narinzi ko mubizi. Uravyumva? Uzosanga mu hoteli canke muri banke kuri reception bashaka umuntu asa neza, atwenga neza, agize gute. Abatari beza mu biharira. Ariko kandi n'ubwiza bw'umubiri n'ingabirano. Mwavyumvise? Bibiliya ntivuga yuko Esther yabaye umwamikazi kuko yari afise ubwenge canke kuko yari yakoze ikibazo. Bibiliya ivuga ngo Esther yagiye muri competition yo kuba umugore w'umwami kubera ubwiza. Naho yarengeye ubwiza agatabara Isirayeli, ariko isura yiwe ninge nasa nivyo vyamwinjije kuba umugore wande wa Asuerusi. Kenshi gikunda kubabaza murambwira abantu abakobwa benshi beza cyane twiganye bagize ubuzima bubi. Ingabire y'umuntu Satani n'ikintu adetruiza. Nico gituma ushobora gusanga n'umukobwa afise ubwiza bwo ku mubiri ariko ugasanga bene abo nibo bononwa cyane kuko abantu bamukapta mu ikarti akiri muto bakarondera kumukonsoma nk'ukuntu umuntu yoga icamwa, hamugasanga nibo bavyara hatageze, nibo batarongogwa, nibo rimwe na rimwe bitwa ba maraya, aho ugasanga nahayo maetikete mabi abajako nuko Satani yabonye ingabire yabo akamenya kubacafuza. Ariko au départ ico bari bafise cari ciza. Imana ntiyakibahaye ngo kibabere intambamye, ariko Imana yakibahaye ngo kibabere opportunité yo kuja imbere. Rero ingabire y'umuntu kategori yose ishobora kubirimwo, ari mu mutwe, ari ivy'umubiri, ari ivyiki. Ndagomba kubabwira ngo twese
nta muntu n'umwe adafise icyo Imana yamuhaye, icyo Imana yamushizemo. Abandi bafise ingabire zidasanzwe na kapasite zo kuorganiza. Muri Home chapitre 12 twahasomye, n'abantu bazi gupanga ibintu, n'abazi gutegekanya ibintu, n'abantu bazi kwiyumvira ibintu, n'abantu bazi kumenya urutonde rw'ibintu. N'umuntu ahantu hose ashitse ahabona akajagari kuko ni umufin organisateur, n'umuntu afise uburyo bw'ute. Hari abandi bafise ingabire muri Bibiliya ziravugwa z'uguprezida. Hari abantu b'abarongozi par nature, hari abarideur. Nturinda kumuha inyigisho za leadership, ariko naturellement Imana yamuhaye uburongozi muri we. Kuva akiri muto yari ameze nk'umurongozi, naho yoba yari umwana wa gatatu mu muryango usanga yari kirumara kandi we wafise ukuntu umenga ni imfura, atari kubera ikindi, ariko kandi naho wowe waramufitiye ari kubera bamukonsidera muhira. Nyanda kwibuke yuko iryo shari kumbure rivuye ku ngabire Imana yamuhaye, ariko nta kigora agira, afise sense yo gutegekanya ibintu. Ibi byose ni ingabire zibatekeyemo. Sinzi we uyufise irahari. Hariho abantu bafashe mikrofone agatangura kuririmba, urarira, naho yoba ariko aririmba indirimbo zidakijijwe, amosozi araza, uravyumva, ukanaduza n'amaboko kandi ariko aratukana, ariko telma ijwi ryiwe ni rya hatari, ijwi ryiwe riri special. Uwo muntu aririmbye utwosozi turaza. Twari dufise abantu bahora bahindura indirimbo z'Imana, bakazihindura rero zazindi zo mu isi, bakijijwe bagaca bazihindura bakazigira iz'Imana, kuko telema zarimo utuvuta twinshi. Ariko zijya ngabire Satani akoresha hanze z'abaririmbyi bakomakomeye nka ba Serindiyo n'abandi bose, ajya amajwi yose n'Imana yabahaye nk'ingabire kugira ngo bibabere umugisha kandi vyerekana ubwiza. Atanguye kuririmba naho yoba afise amenyo ahatanye, agakubita kri, ubona ari mwiza. Kubera iki? Kuko umuntu ari mu ngabire yiwe, iyo umubonye uravyumva, wumva ryoshe. Ni bangahe bemeza nanje ko ushobora kubona umuririmbyi by'ukuri muhuye mwibarawo kwirukanka mubi cyane, ariko yafata mikrofone ukumva urahezagiye. Ndiko ndavuga ibintu byo mu mubiri, rero ntimunshira urubanza. Ababizi berekana amaboko. Ukabona umengana umuntu atana nimwe wo muramutsa, ariko afashe mikrofone. Buhoro buhoro ukumwumviriza ukumva usigaye mukunda. Kubera iki? Kuko ubwiza bw'umuntu buri mu ngabire yiwe, iyo Imana yashize mu buzima bwiwe. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Serire de prière, mbarizo mwicaranye rero, uti wowe niyiherera. Hariho ndabambarashije. Yo pase atakuvuga ibintu ngo tuvugane, nabirengane Imana reka kudutesha umwanya. Mumbarizo uti wowe niyihe. None si kiganiro. 2 minutes. Ndabahaye 2 minutes. Simvuye kuvuga, ndamubaze mumbarizo wowe niyihe. Basi nimba utayize umuguti umbona gute? Sinavuze bya bindi muramba ngo ubibona. Namuze mubaze umubona gute? Niyi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Basi nimba wanagize n'amasori ndabona harababajije, ariko ninde ari ngaha avuga ati ndazi ingabire yanje? Aduze ukuboko kwiwe. Ndashaka kubona abayizi basi. Amen. Murabona abayizi si benshi ivyo nabonye, ariko mbona yuko abatayizi ari bo benshi. Ngenda kubwira ngo ushobora kuba umeze nka Mose, aho ngenda kubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana iguhe kwiraba, kuko hari igihe usanga twaracinyijwe n'ibintu byinshi bikatunyegeza ubwiza dufise. Nta muntu n'umwe ngaha ari vide, nta muntu n'umwe adafite icyo atekeye. Mwese muri abantu ba special. Abantu ntavyo bakubwira, ariko reka genda bikwibwirire uri special. Uri wa grave. Uri warasizwe, warambiswe, urafise ikintu. Urakenewe. Yesu ashimwe cyane. Ibi nivyo bamwe bibatuma muja kubwira abandi ivyo bakwiye gukora, mubona ari ivyimviro byiza, kuko mutazi yuko kenshi uw'Imana iha ivyimviro ni nawe akwiye kubishitsa. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero ibi vyose ndiko ndavuga ni ingabire dukeneye, ni ingabire ubwami bw'Imana bukeneye, ni ingabire igihugu gikeneye, ni ingabire imiryango yacu ikeneye, ni ingabire. Ngenda kubwire ngo utari kurakorera mu ngabire yawe nturi kurabaho. Uzotangura kubaho utanguye gukorera mu ngabire yawe. Ushobora kwigana ivy'abandi, ushobora gukurikira abandi, ariko ngenda kubwire ngo
imana yakugeneye kubaho, ingabire yawe iriko irakora. Ingabire yawe nizoduza ibendera ryawe, ingabire yawe nizotuma izina ryawe turivuga, ingabire imana yaguhaye nizotuma umenyekana, ingabire imana yaguhaye nizotuma ubakira umara. Ingabire zimwe ziraboneka cyane, ariko hariho n'izindi zitaboneka cyane. Ariko tuvuze ingabire, nta nkuru nta ntoya. Bibiri ivuga ngo twese yaduhaye ingabire nk'uko ubuntu bwayo buri, nk'uko muhemu yari abishatse. Umwe wese yafise, nta n'imwe ntoya, kuko n'ababandi bakoreshwa muri zinini ntibo coexista abakoreshwa muri zitoya batariko barabafasha. Amen, amina. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko kandi ngira mvuge, nja kurangiza message yanje y'uyu munsi muri kino gitondo, ngira mvuge muri kino gitondo ku bintu bitatu canke bine umwanya ubinyemereye bishobora gutuma naho ufise ingabire y'Imana mu buzima bwawe, naho ufise ingabire wavutse ubona mu buzima bwawe, ngira mvuge ku bintu bishobora gutuma ingabire yawe, uravyumva, irushiriza kuba nziza. Ibintu bizotuma ingabire yawe irushiriza kuja kure, ibintu bizotuma ingabire yawe irushiriza kuba ifise akamaro kuri wewe no ku bandi. Amen, amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ico nshaka kuvuga ubwa mbere kuvuga ibi bintu bine, ingabire y'ubuzima bwawe urashobora kuba uyifise kandi uri umuntu afise ubukerebutsi, ufise ubukerebutsi mu kintu kanaka, ariko urashobora kuzosanga hari ibintu bishobora kukononera muri iyo ngabire usanzwe ufise. Iyo uri umuntu mu buzima bwawe, uravyumva, muri caractère yawe ushobora kuba uri umuntu atazi gukora ibintu mu mwanya wavyo, ushobora kuba uri umuntu atazi gukora ibintu ku isaha, ushobora kuba uri umuntu, uravyumva, atagira ukwihangana. Ayo madefo yose ufise arashobora kubera intambamyi, naho uri umunyengabire ikomeye, ivyo bintu urazoshobora kuzokwicira. Washobora kuba ufise ingabire ya mbere abantu bakunda bakabona, ariko ukabura ubwizigigwa. Ubwizigigwa bushobora kukwicira iterambere. Aho twama tubona hari abantu baduha imitwaro ngo dusengere iterambere ryabo, ariko ugasanga by'ukuri suko Imana itagomba kubateza imbere, suko badafise ingabire y'Imana mu buzima bwabo, ariko manque y'ubwizigigwa mu buzima bwabo iriko irabatera gusubira inyuma, ibateye gukena, kandi Imana yari yarabasize amavuta adasanzwe. Rero biraboneka yuko hariho amadecision dufata akomoka muri caractère zacu ashobora kudutuma naho twaba dufise ingabire nziza, izo ngabire zacu ataco zitumarira, ataco zimarira abandi, kuko hari ibintu muri kamere kacu bidatunganye neza bidutuma twicigwa. Nico gituma nshaka uyu munsi kuvuga kuri ibi bintu, mfatiye kuri Samuel wa mbere gice ca 17, ntituza kuhasoma 1 Samuel chapitre 17. Ikintu ca mbere gizoshobora gutuma ingabire yawe, uravyumva, ishigwa ahabona canke ija kure, nivyo wemera, croyance. Ico ni ca mbere, croyance. Ivyo wemera bizotuma ingabire yawe ishigwa hejuru. Birumvikana yuko umuntu wese, naho twavuze ko twese dufise ingabire dufise mu buzima, kutagira ico wemera, kutagira croyance, kutagira ico mu buzima bwawe watahuye nk'ibanga, bizokwicira. Muri iyi nkuru ntasomye, muribuka yuko Dawidi yari umuntu akiri muto, akiri umuadolescent. Umunsi umwe agenda ku rugamba rw'intambara, ashitse ku rugamba, birasa ni kimwe, ashitse ku rugamba ngo asanga bene babo bariko baragwana na Israeli ikiragwana. Satani amaze iminsi ayikengera akoresheje Goliyati abatuka, bibananira kumugwanya iminsi 40. Dawidi ahashitse, ico kintu kiramubabaza, aravuga ngo mbega uyu mugabo ariko aratuka ubwoko bw'Imana ninde, twokora iki, vyogenda gute? Bene wabo baramwirukana, ariko Dawidi naho yari akiri muto, muri we avuga ati uwo mugwanya yomukorera iki, yohabwa iki, impera yiwe yoba iyihe? Uravyumva, Dawidi ntiyaraba ubunini bwa Goliyati, ntiyaraba ubunini bw'ikibazo, ariko kandi araba uko azi Imana yiwe. Avuga ati
imana yanje yarangwaniriye mu ntambara zitwa ko ari ntoya, kandi ijya mana yampaye intsinzi ndiko ndagwana n'ibikoko, yompa n'intsinzi ngiye kugwana n'iki kigatanya. Iki ni ikintu kitwigisha ikintu gikomeye, kitwereka yuko les victoires passées, intsinzi zo muri kahise za Dawidi zamuteye kwizerera intsinzi zo muri kazoza. Bwana sifiwe sana. Dawidi nta muntu yamwemeye, no gushika ku mwami nta n'umwe yamwemeye, bamubonye nk'umwana yiyahura. Ariko kandi ndashimira Imana muri kino gitondo, inkuru ya Dawidi muri iki gitabo ca Samueli iranditswe nk'intahe, irazwi nk'intahe, turayiga ko mwese mwarayize ko. Ariko ivyo byashobotse kuko Dawidi mu buzima bwiwe yagize icizere, yagize ico yemera, yagize croyance, afise ico yemera. Ugomba kubaho mu buzima ufise ico wemera. Muriko muranyumva abantu b'Imana? Ushobora kuba ufise ingabire, Imana ikaguha akaryo ko gukoresha ingabire yawe, ariko nimba mu mutima wawe atavyo ufise wemera, ivyo twita mu gifaransa ama conviction. Nasanze abantu benshi badafise ivyo bemera. Abantu benshi baravuga ngo Imana igomba kugukoresha, agaca kugira ngo ariko je ndakenye. Ntuzopfa ukuye amaso kuri ubwo bukene uri kurabona ngo wizere yuko ingabire yawe yo gucira inzira, kuko wewe mu byo wemera ubukene, ariko ntiwemera ingabire Imana yaguhaye. Abantu benshi nibaja kure kuko ataco bemera mu buzima bwabo, ntibafise ukwizera kw'Imana. Dawidi hari ikintu yari yaratahuye ngo Imana ningwandirira intambara. Ico yari yaragitahuye. Yarazi yuko ngwana n'igikoko, ngwana n'inzoka, ngwana n'umuntu, ngwana n'indege, ngwana n'iki, si kategori y'ivyo ngwana idetermina victoire, ariko nuwo nemera adetermina victoire yanje. Rero ndafise ico cizere, ndafise uko kwemera, n'icaco cose nzogwana naco, nimba Imana iri kumwe nanje nzokinesha. Ivyo ni ibintu bigaragaza mu buzima bw'umuntu afise ico yemera. Iyi ni defo nabonye mu bantu benshi bakijijwe kandi bizera bitwa ko bakijijwe, kuko iyo hashitse ku bintu bimwe bimwe uca ubasanga badafise ico bemera. Iyo hashitse mu ntambara zimwe hari igihe usanga ataco bafise bemera. Iyo hari ibintu biriko birabahanga uca ubona yuko ataco bafise bemejwe. Iyo mvuze ngo croyance, nshaka kuvuga ngo ikintu uzi neza, iki niko kimeze. Dawidi yaravuze ngo iyi ntakebwa ituka izina ry'Uhoraho, uwo yibufa, Uhoraho yomukorera iki, umwami yomukorera iki. Yarazi yuko udashobora gutuka abantu b'Imana udafitanye isezerano ry'Imana. Ico kintu yaragifisemo conviction. Abantu badafise ico bemera, ico badafisemo conviction, ingabire zabo birashoboka ko ataho zizoja. Amen. 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 Amina. Ikigira kabiri kizotuma ingabire yawe ija kure, ikizotuma ingabire yawe ija habona canke ikagushikana kure, ni ikintu citwa passion. Igishika. N'igishika. Passion. Kuba umuntu afise igishika. Bwana sifiwe sana. Usomye mu Bami ba mbere igice ca 18, turabona ingene igishika ari kimwe mu bintu bimera nka essence ku ngabire yawe canke kuri talent yawe. Passion. Iyi nkuru itubwira ku mugabo yitwa Elijah. Uravyumva? Elijah yari umuntu afitiye passion idasanzwe Imana. Ico gishika yari afitiye Imana camuteye kuza guhangana n'abavugishwa b'ibinyoma bashika 850, 850. Ntiyigeze batinya, ariko igishika afitiye Imana n'igishika yari afitiye Israeli, iyo passion yaka muri we, ico gishika cari muri we, uwo muriro waka muri we, nivyo vyamutumye aza akabadefia, akavuga ngo nimuze ku musozi Karumeli, akavuga ngo Imana iza kuzana umuriro niyo iza kuba Imana. Ntiyatinya igitigiri, ntiyatinya umwami, nta kintu na kimwe yatinya, kuko umuntu afise igishika, umuntu afise passion, umuntu abira muri we, umuntu yaka muri we,
arabira kugeza n'aho atakintu na kimwe gishobora kumufrena, atakintu na kimwe gishobora kumuhagarika. Ikizokwereka yuko mu buzima bwawe uri umuntu afise igishika cyangwa ufise passion, ni igihe bya bindi bibira muri wewe wumva utobirekura, wumva utobihagarika, wumva ugomba kubikora, ukavuga ati uko biri kose ikiguzi cyaco cyose ndagomba gukora kino kintu. Iyo ni passion. Nta yandi malogike ukonsidera, nta yandi mafilozofi uzana, nta bundi bwenge urondera. Uravuga uti muri jewe hari umuriro, Imana iza kuzana umuriro niza kuba ari Imana ya vrai. Haleluya, amina. Iki cyatumye Eliya ataraba igitigiri. Je nawe twari kuvuga ngo shanga abantu bakugwanya ni benshi nani, abantu bashigikiye izo mana nani ni benshi, usanga yawe ari ya fo, ariko yavuga ngo ndabizi kari ya vrai. Aratuma ko umuntu atagera mu nsabire Ahabu ampe rendez-vous. Sishaka ko tuborana turi babiri, ndashaka zane babavugishwa be bibinyoma mu bapange hajya anya. Hari ikintu Imana iza gukora, Imana iza kwatsa umuriro, niza kuba ari Imana ya vrai. Aravuga ati ndavyemeye, byari kumuhitana gatwe, byari kumutwara, ariko nta kintu cyashobora gukontena passion afise. Haleluya, haleluya. Muri kino gitondo ndiko ndabavugisha, ndagomba kuvuga ngo ikintu abantu benshi babuze, abantu barabuze igishika. Abantu ntibari passionné, n'abakurikiye Imana bamwe ntibari passionné, n'abakorera Imana bamwe nta passion bafise. Ibintu barabirimo muri demi mesure, ibintu barabirimo batabirimo. Ariko ngenda kuvuga ngo igishika, gushuhira icurico, gushuhira ico wumva wemejwe. Yesu ashimwe cyane. Umuntu atari passionné, akaryo kiwe kukentervena karashika, akinyegeza, kuko talent yonyene ntikwiye, irakeneye passion kugira ngo yisunike. Ushobora kuba ufise ingabire, ariko niba wabura passion, ijya ngabire izoja muri tiroir. Hari abantu benshi imbere yo gukora ikintu babanza kuraba ama obstacle, n'est-ce pas? Imbere yo gukora ikintu abanza kugitoramwo intambamyi. Uravyumva? Ariko ngenda kubwiye ngo intambamyi zirashobora kuba ari 95%, opportunity kabiri muri 5%. None nca ndabireka kuko intambamyi arizo nyinshi? No. Ariko ikintera kurengera 95% y'intambamyi nkakorera kuri 5% za chance yo kureyisisa, ni passion mfitiye ico kintu ushaka gukora. Shengero ry'Imana turakeneye abantu bari passion, turakeneye abasitwaye mu bwami bw'Imana bafise passion. Haleluya. Uririmba ukaba ufise passion, uravyumva? Tugasanga uri umuririmbyi uri passionné, turirimba gusa ko waje kuri podium, n'urenganya aho uri kuroga muri douche, bakabatisha uyu ni umuntu umuririmbyi. Hagiye uwo mubana aza gusengera ngaha dimanche akakubona ati sha narinda bizi kari umuririmbyi, ati uyu naho ariko arateka ateka aririmba, ariko arakubita abana kubita aririmba, ariko aramesa abaririmba. Urabizi ikintu gifitiye passion ntushobora kukinyegeza. Haleluya. Bene ubwo bukristo mufise bunyegejwe ku kazi batazi nuko musenga, umubwiye ngo Yesu ashime ngo pastor ngo niwe wasengera iwanyu. Acha burofa yego si usengera. Passion. Yesu ashime cyane. Yesu ashime cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, umunsi tuzoshika mu ijuru ikintu tuzorogreta ningere tutari turi passionné pour le Seigneur. Kuko muzosanga ibintu byose mushuhiye birahera, birakengereka, birabora, muzoza kubona hotare mwagize. Ndasenga ngo Imana ishire passion muri twebwe, kuko iyo ufise ico gishika, nimbura umuntu w'umu expert mu gukoropa, uzoza ukoropa ya makaro ngaha uyakorope. Hari abantu usanga bariko barakoropa, akinjira no muri tutwo hagati akaduhanagura, akinjiza abo bakorana bagataha, akagira yagenda akawurumenga ntibikwiye, akagaruka agasubira akarengana. Ndakubwire umuntu ari passionné uramubona ukumva ufise ideni. Ntimurabona abantu bakora ibintu ukumva ati mbega umuntu nzomugirire neza gute? Ntimurababona. Kandi akabakora kumbure bimwe mu byo ukora, ariko juste kimutandukana wewe afise passion imutuma ari pe gutanga ikiguzi cyose, naho yohangana n'amajana y'abantu, ariko ntashobora guceceka iki muri we kuko ari tellement passionné. Hama ico gishika gaca kimusunika gukorera muri yangabire, hama umuriro urakamanuka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi barakora ubuzi badafitiye igishika kuko wagakoze kugira ngo akaguha igiceri. Ego iyo ni réalité ya marché du travail.
ukora ibyo udakunda, ukora n'ibyo utize, kuko niho wasanze salaire. Nta problem, kuko ugomba gukora. Ariko reka ndakwinginge, nimba ibyo ukunda bitaguhemba, bikore witanga. Wanyumvise? Ibyo ukunda nimba bitakuzanira umushahara, genda ukore, uronke umushahara, hama muri wa mushahara wawe ufinance bya bindi ukunda ubikore. Yesu ashimwe cyane. Kuko niho uzotangura kuexista, kuko uzoba ukuye muri tiroir icyo Imana yagutungishijemo. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ikintu gihora kingora mu gikorwa c'Imana ndiko ndaciga. Peut-être biva le fait yuko umuntu aba ari imfuvyi canke bikava kubera ukuntu warezwe. Je ndakunda kubwira abantu nta muntu numwe yigeze ambembereza gukorera Imana. Nta muntu numwe mu gukorera Imana nigeze ntera umuhari ngo kubera ibitagenze neza mu gikorwa c'Imana ngo ndamubone kuko ari imbere yanje nk'umurongozi ngo niwe yanteye kumererwa nabi. Namye nkora igikorwa c'Imana ndagishuye, ndakunda ivyo nkora, ndabikunda, ndakunda ivyo nkora. Nta muntu numwe yigeze ambwira ngo ndabikore canke ngo nsunike cyane. Hari abanteye intege ariko ndakunda ivyo nkora. Iyo muri eglise mbonye abantu bakeneye ko tubabembereza, iki kintu kweri Imana ikimfashe ndiko ndaciga, ndiko ndiga kubembereza abantu. Kirangora cyane kuko nanje numva yuko ata muntu numwe yambwiye ivyo nkora. Rero ivyo nkora ndabikora avec passion, abasigaye bagakurikira canke bagasigara inyuma. Ariko bantu b'Imana muturinde, sinzi amashengero mwakuriyemo, ishengero ryose umuvyeyi waho afise uko ameze, ubumuga bwanje n'ubu ndabo bari. Hari abantu bavuga ngo pastor kutatwibutsa, kutatwinginga cyane gutanga, ibyo byo gutanga gutwe kuvyibutsa ngo kandi ngo wewe ntubikunda. Kuki mushaka ko tubabembereza? Kuki mushaka iyo hari abantu bakoze iciza ko tubashimira publiquement? Ukamenya kujya ngo vemba ngo narakoze ibi bintu. Turafise abakristo twatakaje kuko yaraza gahindura amarido yose ya eglise hamwe tumuvuga imbere agaca gumuka, akaja mu mashengero bacamuzana kuri podium bakamugirira adoration. Come on. Ufise ubuhinga ico uri kuramarira ishengero cose, uri kugikorera Imana, uri kugikorera pasteur. Ntukeneye reconnaissance yanje nahikenewe kandi aho yo kwankuhaje. Ariko ndasenga ngo Imana iduhe kuvyara mu ishengero abantu bafise passion, bakora ico bakora bagishatse, bagikunze kandi batiteze yuko tubashimira. Tubashimiye amen, tutabashimiye amen. Kubwa sana. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo wemberezwa uruhisha bakubembereza, kuko bama baza kugusuguma nk'igikamyo cakamye mu gitoro. Kandi utanga umanipira umuntu mwapresiya ngo wakoze kugira gutya, nabonye envelope yawe watanze 5 millions, nukuri uradufashije uradutabaye, twari turi mu bukene bwinshi. Ninaza kubikora ejo uzotanga indi 5 millions, ngaruke kubikora. Uko nzokwama nza gushima ga 5 millions watanze, ntacoka nzoruha, kuko rega ntiwayahaye jewe, wayahaye Imana. Rero ngo hariho bene abo bantu rero ngo utaberekana bareka gutanga, murashaka mubireke. Barambwiye ngo ibintu ndabize ngo nshashavura, ariko reka nifata. Urashaka? Aha turi muri business ya papa wo mwijuru. Je ndiko ndakora akazi Imana yampamagariye. Nawe hari ico Imana yaguhereyemo umugisha. Hariho abafise don ya generosité. Hariho abantu bahamagariwe gutanga no gufinansa. Nta kindi bazi gukora. Abo nibidoga iyo tuvuze iby'amafaranga. Ariko hari abandi b'amafaranga avuzwe bacatanga kwidoga no kugira commentaire mu maranje kuko badakunda gutanga. Ariko hariho abandi baza, hariho bantu b'Imana hari ibintu mutazi. Hari abantu twakira muri biro akagusaba 5 minutes adasengera no muri live center, akaza gutanga sheke, akaza gutanga amamiliyoni adasengera muri live center. Bisobanura ngo Imana igomba gushigikira igikorwa cayo, ishobora no kuzana ibikona ikazana n'abakristo bo hanze bakaza gushigikira igikorwa kuko bari passionné. Bantu b'Imana ndushobora kubembereza abantu badafise passion, kuko passion ni ikintu gitanga energy muri talent kandi cankuraje. Utayifise ndagusengera ku Mana, ariko kandi nukuri sinzofanje kukubembereza kandi sinzofanje kugupfukamira. Narapfukamiye Imana only, niyo mfukamira, ndayikorera, narahezagiwe, ndi ngaha kugira ngo ndi beni. Imana yarampezagiye kuko nanje ndayikorera, nawe ni wayikorera izoguhezagira. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi turakeneye abantu bari passion. Yesu ashimwe cyane. Turakeneye abantu bari passion. Iyo mbonye umuntu akunda ibintu akora, abantu nk'abo banshira mu ideni, numva umenga mfise ico nshaka kumukorera, kuko ikintu ca passion kiratira
iyo ubona yuko umuntu muri we yikoreye ikintu batarinda kumubwiriza. Ngo je nari nasivye, ngo nari natanga ivyo gukoropa, ngo hama ngo ndasiba umunsi umwe, ngo mbona ngo Toni ngo ntiyampamagaye, ngo hama ngo ndibaza igituma atampamagaye, ngo mbe ngo barazi ko nari ngwaye canke ntari ngwaye, ngo hama mbonye atampamagaye, cara bavuga ngo bwa bundi rero naho nkoropa sinkonta, ntibabona ko nasivye, ntibagira gute, hama rero ngo naciye ngo ndabihagarika, ngo nega pastor ngo batakubona, hewe ntiukereye ko twe tukubona, we wagize gute, arakubona. Hari n'igihe adutera kuba impumyi kuko akeneye kukuvura bezo yawe yuko tukubona, akadutera kukwirengagiza kandi dusanzwe twitwararika abandi, we tukakwirengagiza kuko Imana ikeneye kukuvura ubwo bumuga ufise bwo gukenera ko abantu bakubona. Amen. Cyenda bireka. Cagatatu. Haleluya. Cagatatu arico ca Vandernier, ndarangiriza ku ca kane. Cagatatu, usomye muri Actes des Apôtres chapitre 9 canke Actes des Apôtres chapitre 27, hari umuntu anyigisha cane yitwa Paulo. Paulo yari umuntu ari special. Paulo yari umuntu ndamukundiriye passion yiwe, ariko kandi ico nshaka kumuvugako, nshaka kuvuga ica gatatu, ingabire yawe irakeneye initiative, irakeneye yuko ugira ico ukoze. Amen. Kugira ico ukoze bizotuma ingabire yawe ija kure. Bwana asifiwe sana. Gituma mvuze ni Paulo ndamukunda. Paulo yarisha abakristo arabamara, abandi akabafunga, ariko amaze kumenya Yesu, ijya extreme yari afise mu kubica, niyo yaciye atangwa no kugira no gukunda Yesu. Yari umuntu adafise demi mesure, yari umuntu adafise hagati na hagati. Ndasenga ngo Imana ibahe kuba abantu mudafise hagati na hagati, kuko abakristo ba hagati na hagati bararuhisha. Paulo mu gice c'icenda amaze kugendererwa, mu minsi mike yatanguye kwigisha, akaza akavuga ngaha muri eglise, mwiyumvira umuntu yishe bene data, hama umunsi umwe mukaza ahagaze muri eglise avuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ni muzima. Ndiko ndababona n'ingene mwe mufise mwihweza, mwe muri ihweza n'abavuga butumwa babashitsi, ndababwira nti ntiushuhe cane muri live center, niba babona badashushe ntugumuvuga ngo ko mutavuga amen, bareke barako barakwihweza, bashuha bikenewe, bidakenewe si uza kubashusha. Rero uyikarume gusa bariko barakumviriza. Rero mwenda babona rero Paulo yaje. Haleluya. Mama. Ndabona bamwe batora udusakoshi, ndabona bamwe baca inyuma, ndabona abandi baja kwigurisha amazi, ndabona abandi badugira ku nzu ya toilette hariya. Mwokumirwa mubonye Paulo aje kubigisha. Ariko je Paulo arantangaza. Ni gute yisha abantu bataranamenya n'intaye yiwe nshasha agatangura kuvuga Yesu. Ariko kandi Paulo n'umuntu atwigisha ikintu kijanye no kugira ico dukoze, initiative. Ntiyarindiriye ko bamusengera ngo atangure kuvuga ubutumwa, aronse akaryo atanga ngo Yesu. Bibiri ivuga ngo harageze igihe abakristo baramuhojeta, bica bituma intumwa zimurungikana na Barnaba ati genda. Paulo baca bamutwara panda diza bamuvana mu bakristo normal. Apana kuja kumukuramwo amenyo kubera ajyana. Ariko juste kumweparanya kugira ngo akorere aho batamuzi. Nico gituma nibaza n'Imana namukoresheje mu mahanga, kuko yacitse l'apôtre des gentils, yacitse umu apôtre yatwaye ubutumwa mu batarabi wabo, kuko ababi wabo bari bamuzi nabi nk'umubufere, nk'umwicanyi. Ariko Imana imugurira umuryango ahandi. Ariko kandi ikintu tumwigira ko n'umuntu yari afise sens ya initiative. Bantu b'Imana ngira ndakubwire ngo hari umuntu avuga ngo hari abantu baravuga ngo ngo je ngo ndafise ingabire ngo ntibayibona. Hari umuntu amubwira ngo mpacira kandi avuge mu Kiswahili bihinye, si tuko na karama ziko mu kanisa, lakini habatuoni. Reka ndakubwire, ntiturinda kukubona kandi ntiturinda no kwerekwa, ntiturinda no kumenya ingabire ufise ariyo. Ariko kandi ikizotuma ingabire yawe ija habona nukugira ico ukoze. Apana ko abandi bagira ico bagukoreye, ariko wowe ukwiye kugira ico ukoze. Ugomba kwiga gufata initiative kugira ngo ukoreshe ingabire Imana yashize mu buzima bwawe. Ego urafise ingabire, ni wewe uyizi, nabi wanyu barayizi, ariko uburundi ntibuyizi. Ugomba gufata initiative, ugomba kugira ico ukoze.
hari abantu benshi mwicaranye imigambi, iyo uje ukabaraba usanga mu migambi bafise uramubaza ngo mbe imigambi ufise warayanditse ahantu ngo ya ngo ndayifise gusa ngo n'ubu nyene ngo nca ndabivuga, byose arabifise na budget arayifise mu mutwe na strategy arayifise mu mutwe. Ariko kandi ngenda kubwire ngo ivyo ufise atacu uri kurakorera ntaco bimaze, ariko hagomba kubaho intambuko ya mbere. Hari umuhungu yankozeko, hari umuhungu akunda ibintu vya environnement ngaha mu Burundi, ngira muramuzi, sinzi ukuntu yitwa Jado. Yitwa Jado. Ujya muhungu no mubona no mwatura kumugisha w'Imana, kuko nico numva mfise no muha. N'umwana yara igihugu cyose arakimaze atera ibiti. Yatanguye yiterera ibiti, ubu abantu bose baraza bakamufasha bakamushigikira. Ubu rero nawe ushaka gucika Jado. Ariko wewe bakwaje ngo mbe gute Jado 2 3 4 ngo Jeff ngo ndafise imigambi ya environnement, ngo ndashaka yuko ibidukikije bizigamwa, ugacumaza ngo umaze gukora iki? Oya vema passer ubisengere ntaco ndatangura gukora kuko sindaronka bamfasha akatatereka ko kigire kimwe ni atangura bagufasha, atangura wewe kubera indoto zawe ufise, abandi si bo bazobanza kuzimenya. Genda uduterere igiti kimwe no mu rupangu rw'iwanyu, hamuje gusaba abanyu utere ca kabiri. Ivyo ntibisaba imfashanyo kugira ngo utere ibiti, bitere. Birashoboka ko bazogufasha canke batazogufasha, ariko wowe uzokorera mu ngabire yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Reka kubika indoto zawe muri tiruware kubera urindiriye ibintu bikomeye, ariko ndakwinginze guhera muri kino gitondo tangura kugira ico ukoze kijanye n'ingabire yawe, naho wogikorera ubuntu, naho wogikora kwa gusa, tangura ugira ico ukoze. Imana igiye kukugirira neza, uzobona ugize ico ukoze, hama hazu akabira kubwire ngo nari narimvire gukora ibi bintu nabo dukorana, ko tubaye babiri reka dukore. Ugenda ubona Imana izana ressources nyinshi impande zawe, uvuge ngo Mana sinarinzi yuko wari urindiriye yuko ntera intambuko ya mbere kugira ngo n'ibindi bitangaza bikurikiye. Hari abantu benshi bafise ubutunzi bicaritse kuko atantango ya mbere nimwe baratera. Ndakwinginze ngo ingabire yawe nutagira ico uyikorera ntizopfigiye habona. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira mu cyayo uti nta kintu na kimwe bisaba kiretse wowe gusa. Haleluya. Nimba utari kuratrisha bisaba wowe gusa. Haleluya. Ibindi bigakoreka, ibindi bikaza, ibindi Imana ikabikora, ibindi Imana ikagushingira intahe. Ariko ntukemere yuko ikikurimwo. Hari abantu ngaha bicaranye ngo sha uje ngo narasenze vraiment ngo ninatunga, asha ngo ninatunga, asha nzofasha imfuvyi kwere, nzogira ibigo binini cyane. Aho urazi indoto mufise ngo nimwatunga, barizomisha ngo nibatunga hazobike. Ngenda ubwire ngo ibice byinshi kwijana y'iyo migambi mufise ntizoba, kuko wowe fete ntavyo muzokora. Mwe mwibaza ko mukeneye amahera, ariko nande ndakubwiye ngo hakenewe initiative, hakeneye intambuko ya mbere, ntihakeneye amahera. Amahera ni provision, bizu bwa kabiri, ariko habanza kuza ico kintu ufise. Haleluya. Kugira ndakoreke ko atamfuvye uzofasha. Mbarira iyo umaze gufasha imwe ukayifashiriza hire. Nimba atanimwe urafasha ngo uyifashiriza hire, upfumu nayigurira ibirato kuri anniversaire. Ndakubwiye ngo niba wana miliyoneri ntazuzofasha, kuko nta bikurimwo, uri kuribesha, kandi bigutuma ugira akamoraro uri kurasenga ngo Mana mama miliyoni urazi ko zoca nkora. Imana ikakora ngo yarumiwe. Nico gituma ishobora no kutana yaguha kuko irazi ivyo uzokora n'ivyo utazokora, ariko ikizokwereka ikintu ufise ni ikintu ushobora gukora atanumwe arinze kugusunika. Ubwa nyuma, kuba abantu bafise intumbero bizotuma ingabire zacu zija habona. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ndarangije. Nabonye ko ubushohari bwinshi cyane. Haleluya. Vuga uti kugumana intumbero. Amen. Bashobora kuraba Genèse chapitre 6. Ndarangije sinsoma. Kugumana intumbero. Iyi caractéristique canke iki kintu kugumana intumbero, nasanze iki kintu kiri muri caractère. Naho ibyo navuze byinshi biboneka muri caractère yacu. Kugumana intumbero. Kuba abantu bagumana intumbero. Narabonye abantu mu buzima atazi kuguma mu kintu kimwe. Narabonye abantu mu buzima ikintu mu gihe cyuko yimbura
nico giheba. Narabonye abantu mu buzima iyo ariko arakora ibintu kubera afise muri wa gahararo arakora ikintu akakigarukiriza hagati. Nasanze umuntu naho yoba afise ingabire imeze gute ariko akaba ari umuntu agendeshwa no guharara, uwo muntu ntaca azovamo. Guharara ntivyubaka ibintu mu kiringo kirekire, ariko kandi kuba abantu bafise intumbero. Yesu ashimwe cyane. Musomye muri Bibiliya muzobona umuntu yitwa Nowa. Nowa Imana yamubwiye ko igiye kuvisha imvura, kandi abatazoba bari mu bwato bwiwe bazogira gute? Bazotwagwa n'umwuzure. Je ndakunda gufata umwanya nk'imvira Bibiliya kugira ngo mubone yuko abantu bo muri Bibiliya bafise amakarite dukwiye gusaba uyu munsi muhemu iragashira mu buzima bwacu. Kandi gituma tubandikirwa tukabandikirwa nk'abantu baroraniwe canke abantu babayeho muri success, nuko hari ibintu bari bafise bimwe dukwiye kwipfuza no gusengera. Bibiliya tubwira ngo Nowa Imana yamubwiye ko izovisha imvura, atangura kwitegura. Kenshi Imana ivuze twibaza ko ari ibintu bizoba hirya y'ejo. Kenshi Imana itubwiye twibaza ko ari ibintu bizoca bikoreka. Cane cane iyo itubwiye ibintu bizodutuma tuba barurangiranwa, kenshi turabigira mwishaka tukabikunda cane. Ariko mugerageze kwiyumvira shengero ry'Imana. Nowa imyaka 3 irahera imvura itaragwa. Imyaka 5 irahera imvura itaragwa. Ariko Nowa ariko arubaka ubwato. Mu gatondo arahonda imisumari. Nowa arariha main d'œuvre. Gaspar araza ngo twahejeje twega ivi cacu ngo kurya ruhande ngo twahakoze ko bwari ubwato bunini. Naraharuye mesure y'ubwato bwa Nowa bwararutiye eglise yacu uburebure kugenda kwa gutya. Zakariya, Matayo bakaza ngo duhembe. Murazi ko kuri chantier haba induru, murazi yuko no kuri chantier habaho gushavura. Ariko muri abantu bariko barubaka ivyo bintu, Nowa ari convaincu ikintu kizoba, abajama bo mu quartier bakaza bakamurata kindi vraiment wowe uko kica. Ibi bintu watanguye gukora ninde yabikubariye? Wowe umusazi, ibintu nibizobaho ntibishoboka. Ariko Nowa akabandanya, abakozi bagashwana, tako none ko nabakoze ko gutesha umwanya. Ibintu ukurakora wowe, Imana yambwiye yuko hazogwa imvura kandi inkwiye kuyubaka kugira ngo abantu bazigama. Ndashaka ngo mubone yuko umuntu afise intumbero ntibisobanura ko adafise ibimugwanya ari bimusamaza, ariko iyo ntumbero afise, uwo mutima wo kugira intumbero nivyo bimutuma daheba kugeza umunsi azobona umwimbu uzova muca ariko arakora. Kuko umuntu adafise intumbero ashobora kuronka mu rugendo rwiwe ibintu byinshi bimudekuhaje. Ngenda kubwira yuko ibihumbi n'abantu baravutse abandi barapfa. Bibiliya ivuga ngo Nowa yubatse ubwato imyaka 120. Amen. Bwira mu ncamo 120. Apana 120 francs. 120 ans. Haleluya. Imyaka 120. Ndega abantu bamwe ni mwamwibaza nka je mukibaza ko ari mwenga 2 ibintu bivuga sivyo bana. 120. Nibaza ko Nowa yatanguye afise 16 ans, aratangura arubaka. Ndamubona kwije 45, ndamubona kwije 60, ndamubona kwije 70. Abana biwe baravyaye utwuzukuruza tuza, abandi bamubwira ngo papa yamya akora ibi bintu, yamya vyubaka. Ndamubona aja guhamba agenda kuri anterema, aja ku mpanda, akava ku mpanda akagaruka kandi akaza kubaka. 120 ashishikara ikintu. Hama umunsi umwe inyuma ya 120 imvura iragwa. Ku bwa Nowa hasi humene yarabaye protege. Kuko ab'Imana rero yaremye kuva kuri Adamu kugeza kuri Nowa bose barahwereye kiretse abumviye Nowa. Ngira mvuge ngo uno munsi je na wewe turiho kubera Nowa yamaze imyaka 120. Birashoboka yuko hari abapfuye imvura itaragwa, ariko Imana ishimigwe Nowa kubera kubwiwe uyu munsi ndababona muri beza murashajije. Ariko mbwira umuntu mwicaranye uti ni kubera Nowa. Na hatari umusitari wo muri Bibiliya abantu batamwigisha ko cane, ariko kandi atubera icitegererezo gikomeye c'umuntu azi kugumana intumbero mpaka icavuzwe gishika. Yesu ashimwe cane. Yesu ashimwe cane. Yesu ashimwe cane. Okay, ndangiza icambere navuze ni ikihe? Kugira ico twemera. Kigira kabiri navuze ni ikihe? Kugira igishika. Kigira gatatu navuze ni ikihe? Gufata initiative. Ikigira kane navuze ni ikihe? Kugumana intumbero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bintu byose urabikeneye kugira ngo Imana ishira habona
ubwiza yatekeye mu buzima bwawe. Ibi Imana yarabihaye abakera, natwebwe abahawe mpwemu yera, izi karite iragomba kuzizana mu buzima bwacu kugira ngo zidutere gukura mu Mana. Washobora kuvyaguruka tugasengera hamwe dusaba Imana itugirire neza. Haleluya. Mpagurukiriza uwo munyengabire mwicaranye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hariho n'abandi bafise ingabire zo kunezereza abantu no gutwenza abantu. Abonya iyo no mu kabare bababuze barabasororera. Abo batwenza abantu nta na rimwe bo bazi kwisororera, kubera aho yicaye abandi baragira turne, kubera wewe ahari haca haryoha, abantu bagatabibagiye ingorane zabo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko naho wakijije utakinywa inzoga, ariko ukaba ufise sense ya humour utwenza abantu, ngenda kubwiye ngo no mugakiza ntiwahomvye, ariko Imana yaguhaye gutuma habaho ibiganiro biryoha kandi uryosha inkuru. Naho kera wahora uryosha inkuru kubita ikinyoma, iyo tara yawe yokora no mukuri hatarimo ikinyoma, abantu bakamererwa neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ako ndashaka umuntu wese avuze ati ndafise talent. Ndashaka umuntu wese asubire mu ndafise talent. Haleluya. Amen. Subira muti ndafise talent. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Icifuzo canje muri kino gitondo ngiye gusenga. Ndashaka ngo ivyo Imana yagutungishijemo bitubere umugisha mu ishengero ryacu. Haleluya. 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 Ndagomba yuko ivyo Imana yagutungishijemo biba umugisha mu nzu y'Imana, biba umugisha mu bwami bw'Imana, biba umugisha mu muryango wawe, biba umugisha mu bagenzi bawe, mu gihugu cawe, aho uzoba uri hose. Amashuri wize, urashobora kugenda muri Canada wize droit, bakakubwira ngo iyo droit wize mu Burundi ntayo twemera. Tangura A0. Washobora kuva ngaho warize medicine, ukagenda muri Belgique, bakavuga ngo iyo medicine yawe ntayo twemera. Ariko nta hantu namwe uzogenda mu isi ntibemere talent yawe, kuko talent yawe ikubamwo, ntigusabirwa diplome, ariko irakurimwo, hose izokora. Haleluya. Ni watangura kuyikoresha izoba benefique. Haleluya. Hariho hamwe iyo talent iri encadré, gomba kuyironkera aga certificat. Ariko talent ni ikintu kitatugora, iyo turiko turagikoreramwo biri facile. Ndagusengera umunsi ngo utembe nk'uko uruzi Imana yagushizemo rumeze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hamutangure kwiyaprecia, hamutangure gusenga Imana uvuga uti Imana mpa kumenya talent washize mu buzima bwanje, kuko warayimpaye. Singaragara ariko warayimpaye. Yesu ashimwe cyane. Munyemerere tudugije amaboko yacu tangure gusenga, duhagaze kuri iri jambo uko wumvise Imana yavuganye na wewe. Reka umuntu wese atangure kwisengera. Haleluya. 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 Oh, abatunzi muri hano hantu, ab'Imana yatungishije, ab'Imana yasize, ab'Imana yahaye, ab'Imana yashize mu ingabire zabo. Imana ntiyakuretse ngo ubeho gutyo gusa. Haleluya. Ushobora kuba usingabira abantu badaha agaciro, ariko Imana yarayigushizemo, Imana yarayiguhaye. Muri indwi turagomba kuvuga kuri kino kintu kugira ngo iki cigwa kigushiga ahandi hantu witaha urukundi kandi ukibona ukundi. Ariko turanse mu izina rya Yesu Kristo yuko hari ivyugarano bwiza wasizwe, yuko hari ivyugarano ingabire Imana yaguhaye. Ico cyose Imana yaguhaye, caba kiri mu buryo bw'umubiri, caba kiri mu buryo bw'ubwenge, caba kiri mu buryo bw'impwemu, ibisata bigize ubuzima bwawe, esprit, âme et corps, byose Imana yarabihaye ubuzima. Kandi Imana iragomba kugukoresha, Imana iragomba gukorera mu buzima bwawe, Imana iragomba kutubera benediction, Imana iragomba kwimanifesta mu buzima bwawe. Nico gituma nsenze kuri uyu munsi kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo, oh, ingabire yawe irekugwe, ingabire yawe irekugwe. Ndasenze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana ireme mu mutima wawe ivyizegwa, ivyo wemera, ivyo uri atasheko. Aho naho hazoba hari obstacle ingana gute, naho hazoba ari Goliati, ntuzokwemera kuceceka, ntuzokwemera kudakorera mu ngabire yawe, ariko uzovuga ngo hari ikintu nzi, hari ikintu nemera, ndagomba kugikoreramwo. Kandi Imana izoha intsinzi Israeli, Imana izoha intsinzi Israeli, Imana izoha intsinzi umuryango wawe, Imana izoha intsinzi inzu yawe. Mu izina rya Yesu Kristo nduguruje ico kintu cyose cablotse iyo tana yawe. Ndagusengeye, warigeze kuyikoreramwo, abantu baraguca intege, abantu ntibakwankuhaja, waratakaje passion, warazimye, umeze nk'uwo basutse kwa amazi akanye. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka cagishika wari ufise, reka ya passion wari ufise, imbere yuko abantu bagukomeretsa, imbere yuko mu ishengero bagukomeretsa, imbere yuko bagenzi bagukomeretsa,
ndavuze ngo ijya passion ibe horashe mu izina rya Yesu Kristo, ibe restore. Imana igusubize mu butoto, Imana igusubize mu inkomezi. Ndasenze ngo Imana iguhigishika. Oh Mana, duha abantu bavusigishika, Mana duha abakozi bavusigishika, Mana duha abaririmbyi bashigishika, Mana duha abadiakre bavusigishika, Mana duha abavuga butumwa bavusigishika, Mana duha abankadre bavusigishika, Mana duha abaevangeliste bavusigishika, Mana duha abaprotokole bavusigishika, Mana duha abakozi bavusigishika. Mana rema igishika, rema passion mu bana bawe, mu nzu yawe. Nakiresista passion. Passion irarengana ubwoba, irarengana persecution, irarengana terrorisme yariyo yose, irarengana ama obstacle yariyo yose. Ndasenga Mana ngo ucanirire Mana ubuzima bw'abantu bawe. Oh, ndasengeye ishengero riri passionné. Oh, ndasengeye imiryango iri passionné pour Christ. Ndasengeye imiryango iri passionné pour Christ. Ndasengeye abasore bari passionné pour Christ. Ndasengeye abamama n'abapapa bari passionné pour Christ. Ndasengeye communauté iri passionné. Ndasengeye abantu bafise igishika. Ndasengeye abantu bari motive n'igishika bagufitiye Mana. Mana, ndasengeye ishengero ryawe Mana, kugira ngo umuntu wese utangure kumurongora agira sense ya initiative. Bereke aho batangurira, bereke maternelle, bereke école primaire, bereke intambuko za mbere zo gutambukira mu ngabire zabo, bereke aho bahera, bereke aho bahera, haba mu ishengero, haba hanze y'urushengero. Ndasenze Mana ngo ntihagire umuntu n'umwe asubira kubika indoto z'ivyo atacari karabikorera, ntihagire umuntu n'umwe asubira kugira amaproje manini igihe atacari karabikorera gitoya. Ndasenze ngo ntihagire umuntu n'umwe asubira kwibesha ngo azobikora ryari, ariko Mana batahuze yuko guhera uyu munsi hari icyo ashobora kubikorera kugira ngo adevelope, kuko Mana ingabire ikura irikira aba exerce. Waravuze ngo exerce le don qui est en toi. Iyi ngabire itariko irakoreshwa ntikura. Nta buryo na bumwe bw'uko ingabire ikura atari ugukoreshwa. No kuyisengera ntibiyikuza, ariko kuyikoresha birayikuza. Ndasenze ngo utangure gukoresha ingabire Imana yaguhaye. Nimba atakibanza uvise muri eglise, ikoreshe muri cellule de prière. Nimba no muri cellule de prière batakwakiriye, umere nka Paulo, ikoreshe hanze ya cellule, ikoreshe muri récréation ku ishure, ikoreshe muri temps libre zo ku kazi, ikoreshe mu mwanya wa lunch nabo mukorana mugiye gufungura. Koresha ingabire yawe mu bitaro, ikoresha muri prison, ikoresha ahantu hose imiryango yugurutse. Koresha ingabire yawe, reka kurindira ikindi gihe. Imyaka wicaye ni myinshi, amezi warindiriye ni menshi, ariko korera muri passion, korera, fata initiative mu ngabire Imana yaguhaye. Ndakuguruje mu izina rya Yesu Kristo, nuguruje imiryango imbere mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe ivyimviro, Imana iguhe terrain, Imana iguhe terrain d'exécution, Imana iguhe aho ubikorera, Imana iguhe abakwakira, Imana iguhe abakwemera. Ntawe udafise uwo mwemera, Imana iguhe abakwemera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abatanguye gukoresha ingabire zabo Mana, ubahe kuba focus, ubahe kugira intumbero Mana. Mana yo mu ijuru ntibave mu ntumbero, Mana ntibahagarike intumbero, ntibabivemo kubera abantu babavuze, ntibabivemo kubera abantu batabashigikiye, ntibabivemo kubera abantu batabatahuye, ntibabivemo kubera bo batanguranye, bo batashishikaye kugumiza amaso kuri ico kintu. Ariko wenda gusengeye kugira ngo ico watanguye Imana ikigushizemo ukibandanye naho abandi bakivuyemo, naho abandi bazogihagarika, naho imvura izobira ikiragwa, naho izuba rizoba ryabaye ryinshi. Bandanya muntu w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Stay focused. Kuko nka Nowa bishobora kutazogufata imyaka 120, ariko icyo Imana yagushizemo kiri profitable, apart kuri wowe gusa ariko no kuri benshi. Nukibandanya Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Washobora gukomera amashyi Mana. Hallelujah. Mana ibahezagire, Mana ibagirire neza, Mana ibakomeze. Hagati mu ndwi tuzoba turi kumwe tubandanya kuri iri jambo, twiga ku bindi bintu bishika nko kuri 10 muri uyu mutima nyene. Imana ibahezagire. Tuzoba turi ngaha mu masengesho, hari amasengesho mu gatondo, hariho no ku mugoroba gihe cy'isaha 11 muvuye ku kazi n'inusu, muze munyaruka. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza.
muri iyi ndwi yacu y'amasengesho, ariko no kuri ibi byonyine utangure kwiyumvira Imana ikugirire neza, ariko wanke kuguma hahandi kuko Imana yaraguhezagira umunyengabire. Amen.